Yeah, je pense que vous avez bien les amis. Nous vous saluons à ceux qui aiment Azwan TV partout où vous êtes. On the mic here, we're together with Mr. Wizzy 6 aka The Big Monster, Mr. Selim, Mr. CEO comme réalisateur. Ivyo tubasaba ni vya bindi, gume ku murongo, gume mutukunda, gume ku murongo w'ivyiza. Ni Azwan TV twiyemeje ko tuzobereka ko turi ku kivi. Azwan, we are the one. Ino musi turi muri mode Messi. Messi ni iki? Who is Messi? Nan Messi? Kiyo Messi? Ndabizi abakunzi b'umupira w'amaguru mwese, abakunzi ba FC Barcelona canke se umuntu wese asanzwe akurikirana umupira w'amaguru ni bake batazi Messi, ariko besh Messi gute bamumenye ryari Messi kuko Messi yabayeho. Ino musi nka Azwan TV tubafitiye bishasha kuri uwo musore Lionel Messi, kwizina ry'abavyeyi bamwitwa Louis Lionel Andres Messi. Yavutse kwa 2024 ukwezi kwa gatandatu 1987. Yavukiye Rosario mu gihugu ca Argentine. Ni Lionel Messi yagiye kwinjira muri Barcelona akwijije imyaka 13, aho ndavuga ko hari mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ni Lionel Messi yaje kubonwa na La Masia FC Barcelona, nimwe mu La Masia ifise inguvu kuko ni nayo yashoboye kuramura ibihangange nka Andres Iniesta, Xavi, Gerard Piqué na Cesc Fabregas. Ni Lionel Messi umukinyi rurangiranwa ku isi. Tuvuze Lionel Messi umuntu wese acatahura football, tuvuze Lionel Messi acatahura monde ya football muri rusangi. Lionel Messi yagiye avugisha abantu benshi. Ni Lionel Messi yaciye mu bihe byiza. Ni Lionel Messi yaciye muri critique nyinshi zitandukanye, ariko yakomeje kugumya umutima w'umuvumo arashika kwibanga. Ni Fabregas umukinyi yakuriye muri La Masia Barcelona, avuga ko Lionel Messi yari umwana, yari afise amasoni menshi. Avuga ko Lionel Messi no mu guhindura impuzu wewe yarinda kuja muri corridor, abandi bo bariko barihindura muri zinzu. Abakinyi menshi harimo abantu bagiye baracana muri FC Barcelona, harimo nk'aba Gerard Piqué, harimo abantu nk'aba Iniesta. Baravuga ko Lionel Messi yababereye icitegererezo muri carrière bari kumwe na Lionel Messi, mu gihe ko bavuga ko Lionel Messi mu gihe atabari mu kibuga ni FC Barcelona yashobora kuba iriko ikina ivyo itazi. Mu kiringo cyose yamaze imisi akina Lionel Messi, abantu benshi bagerageza kumugereranya n'umukinyi rurangiranwa ku isi Diego Armando Maradona. Maradona yabayeho mu 1986 niho yanatwara n'igikombe cy'isi ciwe ca mbere. Messi yamenyekanye mu rukino rwa nyuma rw'igikombe cy'isi yose mu 2014, akaba yari amaze gukina inkino za nyuma za Copa America, ariko aho hose nta gikombe yari bwatsindire igihugu ciwe gushika mu mwaka wa 2021 aho batahukaniye igikombe ca Copa America. Naho hari ibintu bisa mu buhinga bwabo bwo gukina. Umunyamakuru Guardian Marcela Mora na Araujo arerekana ubudasa, avuga ko umukinyi Lionel Messi ashobora kuba ari umukinyi yuba yaranze ikinyejana. Ni Lionel Messi uvuze ko numwe mu bakinyi bafise ubushimwe individuel ku isi. Lionel Messi niwe muntu wa mbere afise ubushimwe bwinshi bugiye butandukanye. Ni Lionel Messi yaje muri Barcelona yigenza neza. Ni Lionel Messi tuvuze ko muri Barcelona ari we mwami tangazo kwa mari acteur wa club FC Barcelona nitwoba twibeshe. Ino musire tugomba turabire ahamwe mbe Lionel Messi yavuye muri Barca ryari, mbe Lionel Messi yagiye hehe, mbe Lionel Messi hari bo bimeze gute. Ni Lionel Messi yaje kuba ava mu mugwi wa FC Barcelona mu gihe yari asanzwe atabanye neza n'indongozi zimwe mu mugwi wa FC Barcelona, yerekeza mu mugwi wa FC Paris Saint-Germain. Ni Lionel Messi yagiye arigenza neza mu mugwi wa Paris Saint-Germain, ariko ni Lionel Messi yahuye n'amakritike menshi kubera ko murazi ko umugwi wa Paris Saint-Germain wari usanzwe urimo abakinyi b'ibihangange, ndavuga nka Kylian Mbappe, Neymar Junior n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ni Lionel Messi uruko igikundiro ciwe akiva muri FC Barcelona ashiyerekezwa mu mugwi wa Paris Saint-Germain. Ni Lionel Messi yagiye aratakaza inguvu. Ni Lionel Messi yagiye arahura n'utugorane dutandukanye, amajambo menshi amuvugwa ko kuko yarasanzwe akina mu mugwi urimo abandi bantu benshi kandi bibihangange, tuvuga nka Kylian Mbappe canke Lionel Messi. Ino munsi tuvuze ko izina rya Lionel Messi muri football ari nka ryo directeur, nta muntu yoba yibeshe. Yatsindiye umupira w'inzahabu Ballon d'Or, agashime gahabwa umukinyi wa mbere mwiza ku isi, aho yaciye umuhigo mu kugatsindira incuro igira 8, yongera atsindira no kuba umukinyi yaranze kinyi mwiza ku ruhande rw'abagabo mu mwaka wa 2023. Ni Lionel Messi
kuva ava muri Barcelona ntiyigeze azima kubwiwe yagumije yerekana inguvu ziwe nubwo yaca mu bibazo byinshi ariko kubwiwe yarakomeje arashika rero no musi natwe nk'abakinyi twebwe abakinyi bacu canke umuntu wese w'umujwere ariko arumviriza Azwan TV bisaba ko mu gihe cyose uzoba uri mu kintu wihihangiro nimba uzoba uri umukinyi uzovuga ati ndategerezwa kubaho nka Lionel Messi. Ni Lionel Messi yavuye muri Barcelona ameze neza. Lionel Messi yavuye muri Barcelona amashugwa ari menshi, amabendera araduzwa kubijanye n'ivyo yari yabakoreye. Imbere yuko ava muri FC Barcelona ni Lionel Messi yaratwaye championnat national ya Espagne yitwa La Liga, ayiha Barcelona ibikombe 10, aratwara UEFA Champions League 4, atwara Copa del Rey 7, atwara Super Coupe 8. Ivyo byose ni ibintu byatumye Lionel Messi aja muri stati z'abantu batatu ba mbere ku isi baba acteurs bo baratumye football iryoha canke football igira kanovera. Byari byinshi abakozi ba Azwan TV nimwabandanya mutuba hafi turabibwiye ko kwicisha bugufi kugira tubahe ibiryoshe. Michael yari W6 the big monster Antake mo réalisateur Mr CEO byabindi mudukunde tubakunde. We ask you to subscribe, to share and to comment this video. Ciao ciao.